Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yesu Kristo ndabaramukije. Mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Uno munsi dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'amazaburi ku kigabane cyaho canke se tugeze ku izaburi y'ijana na 18. Tuyihera ku karongo ka mbere kugera ku ka 14. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuntu bw'umukama ni ubw'imyaka yose. Nimushimagize umukama kuko ari mwiza nkako ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Israyeli rero nivuge iti ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Umuryango wa Aroni nawo nyene nuvuge uti ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Eka nabubaha umukama nibavuge bati ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Aho nari mu maganya naratabaje umukama aranyishura arayankiza anshira ahagutse. Umukama ari kumwe nanje sintinya. None umuntu yongira iki? Umukama ari kumwe nanje ari mu bamfasha. Ndaraba abanyanka nkabigamba. Uguhungira ku mukama biruta kure ukwishimira umuntu. Uguhungira ku mukama biruta kure ukwishimira abatware. Amakungu yose yari yanzigirije, ariko kubw'izina ry'umukama narayayogeje. Yaranzigirije anca ijya nino, ariko kubw'izina ry'umukama narayayogeje. Yarampundaye ko nk'inzuki, ariko yazimye nk'umuriro w'utuyabara. Kubw'izina ry'umukama narabayogeje. Yaransunaguye ngo ntembe, ariko umukama yaramfashije. Umukama niwe bukomezi bwanje, niwe ruririmbo rwanje, niwe rukiza rwanje. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, igitabo cy'amazaburi tugeze ku izaburi y'ijana na 18. Turazirikana duhereye ku ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubuntu bw'umukama ni ubw'imyaka yose. Haleluya, amen. Niko kuri, ubuntu bw'umukama ni ubw'imyaka yose. Akarongo ka mbere karavuga ngo nimushimagize umukama kuko ari mwiza nkako ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Ngo nidushimagize umukama kuko ari mwiza, ngo kubera ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Uko niko kuri bantu b'Imana. Dukunde Imana, dukunde Yesu Kristo, dukunde mutima mweranda, ubutatu bweranda, kuko ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'ubutatu bweranda ni ubw'imyaka yose kuri twebwe twizigiye umukama. Kabiri haravuga ngo Israyeli rero nivuga iti, ngo Israyeli yayindi irikiragwana n'ibindi bihugu, ngo nivuga iti ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Umuryango wa Aroni nawo nyene nuvuge uti ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Umuryango wa Aroni yafatanije na Musa gukura abantu muri muri Egiputa. Rero nawo ngo n'umuryango wa Aroni utera impundu utarike uninahaze umukama. Eka nabubaha umukama nibavuge bati ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Haleluya, amen. Turetse Israyeli, turetse na Aroni, baravuze rero ngo abantu bose bo kwisi, nabo mu Burundi no mu Rwanda no muri Kenya no muri Tanzania barimo, nabo muri Afrika bose barimo. ngo twese tuvuge tuti ubuntu bw'Imana
ubw'imyaka yose. Ko niko kuri bantu b'Imana, mugabo bemera uko kuri ni bake cyane ugereranije cyangwa uravye abateyemera uko kuri. Ariko ubuntu bw'Imana ni ubw'imyaka yose, imyaka yose, ku bantu bakorera Imana, ku bantu bubaha Imana, ku bantu bemera Yezu Kristu. Ubuntu bw'Imana ni ubw'imyaka yose. Nabo rero badatubaha Imana, badashaka kumvira Imana, babigira babizi, barabizi ko ubuntu bw'Imana ari bw'imyaka yose, bo bagahitamo kubipinga, ntibabyishimire ngo babivuge ibi. Mugabo twebwe twemera Imana, tugomba kuvuga ati Mukama, aleluya, amen. Ubuntu bwawe Imana ni ubw'imyaka yose, ubuntu bwawe Mukama Yezu ni ubw'imyaka yose, ubuntu bwawe butatubwiranda mani imwe ni ubw'imyaka yose, aleluya, amen. Turabandanya ku karongo ka 5 haravuga ngo aho nari mu maganya naratabaje Umukama aranyishura, arayankiza, anshira ahagutse. Ngo aho yari mu maganya agowe ajigirijwe, ngo yaratakambiye Umukama, ngo Umukama aramukiza ayo maganya yose, arayamukiza, ngo amushira ahagutse, amushira heza. Hajya twatangwe tubona ngo Israyeli ngo nivuge ubuntu bw'Umukama ko ari bw'imyaka yose. Hanyuma abatari bake turazi ingorane Israyeli yagiye iracamo. Hanyuma ubu naho turabona ingorane n'ubundi Israyeli irimo n'ibindi bihugu. Sibye ko hari rimwe na rimwe twumva umenga Israyeli iranyanyaswa, canke se abandi tukumva ko Israyeli ari yita kuri ibindi bihugu, nayo nyanyasi ibindi bihugu. Ariko ikihari cyo nuko baba abanyisirayeli, nuko baba abo muri Irani, nuko baba bajya bose ba Palestina, nuko yaba na twese ibihugu bitandukanye, twese turi bene mugabo umwe, twese turakundana. Iyo turiko turaraba ibya Ismaeli na Isaki, murantunga gato, ibya Ismaeli na Isaki ni Isaki, ntabwo bijya twebwe dukwiye kuvuga ko hariho abanaba bariko bararenganya abandi, kuko Ismaeli Isaac bose nabo bari bene Burahimu. Twese rero turi bene mugabo umwe, kandi na Bibliya ya Yezu Imana yabwiye Burahimu ko urubyaro rwiwe ruzongana n'imisenyi yo ku nyanja, kandi ko ari we sekuru w'abantu bose. Ubwo rero Yezu nawe acava mu ijuru, araza noneho twese mugani wiwe ti nk'inkoko yegeraniriza ubuswi bwayo mu mababa yayo y'inkoko, niko natwe Yezu yatwingo ninamara kumanikwa ngo nanje nzobiyegereza. Nubwo rero izi njyane z'intambara, amoko n'ibindi bidutandukanya ntibyari bikwiye kubaho, mugabo kubera ko byanditswe mu Bibiliya, kandi kubera ko ariko byagiye birahanurwa birabaho. Mugabo Imana idusaba gusenga, na Yezu Kristo yadusabye ko tuza turasenga cyane kugira tubone amahoro. Dusenze twicishije bugufi tuzobona amahoro. Hanyuma tutabyemeranije ko twese bamwe bazoyaronka abandi bayabure. Imana idutabare cyane. Aha twatuvuze ngo aho nari mu maganya naratabaje Umukama aranyishura, arayankiza, anshira ahagutse. Bajya abanyisirayeli bari baratwotejewe nabonyene, mugabo Umukama yarabasubije hariya. Kandi uri kuraraba nyiri ngaha hari ibintu byinshi biri muri Bibiliya canke bivugwa kuri Israyeli. Hanyuma uyurigiye urasoma Bibiliya, hari amasitoro usangamo ukumva ibintu kweri, ukabona ibintu biriko biratera bijya canke iyo bigeze. Murazi ko hari iby'inka byanditswe muri Bibiliya, izo nka zikaba zarabonetse zivuye za Amerika, ubu bakaba bagiye kubaka ijya nzu
ingoro y'Imana iya Salomo yari yarubatse. Rero ibyo tuzobigaruka ko mu bisomo bibyerekeye neza. Umukama ari kumwe nanje sintinya none umuntu yongira iki. Ngo umukama ari kumwe nanje sintinya none umuntu yongira iki. Ntabwo rero ubu turiko turavuga cyane ibya Israyeli, ni wewe ni jewe. Umukama ariko twabonye ngo nta muntu ukwiye gutinya. Umukama ari kumwe nawe, ari kumwe nanje. Ninde unkomakoma? Nawe uwo muntu yo gukomakoma harige iwe nyene yosanga yitaye mu mugozi, umugozi yagira gutemo agasanga niwe awuguyemo. Rero icyo twebwe dusaba ni kwizera umukama, tukemera Imana, tukubaha Imana, tukemera amategeko y'Imana, niho ibintu bikemuka neza, umukama akaguproteja. Umukama ari kumwe nanje, ari mu bamfasha. Umukama ari kumwe nanje, ari mu bamfasha. Ndaraba abanyanka nkabigamba. Umukama ari kumwe nawe, abakwanga. Murumva ko abasi bahari bantu b'Imana, abakwanga. None aba bakwanga bariko baraja mu ijuru? Oya, ntibariko baraja mu ijuru, kiretse bahinduye bakagukunda canke bakaja mu murongo mwiza wo gukundana. Rero wowe muntu ukabona abantu bariko baraguhahaza bagufata nawe bakuvuga uko bishakiye, wowe senga, izera umukama. Ni wizera umukama, umukama uzomuronkera mu byose. Izi zaburi zabikuku ntabwo Yesu Kristo yari bwaje mu isi ngo mbese nyene ngo twumve ko hariho irindi jambo ry'umwizero rizoza. Ibi byaravuga uku kukwizera umukama. Mugabo Yesu rero amaze kuzaho mu isezerano rishasha, duca tubona na Yesu yaravuye mu ijuru araza arabishimangira, aratubwira ati uwizera umukama azobaho, ntazopfa, azobaho. Hazopfa umubiri, mugabo umuntu w'imbere azoguma ari muzima muri Yesu Kristo. 8 uguhungira ku mukama biruta kure ukwishimira umuntu. Haleluya, amen. Ngo guhungira ku mukama ngo biruta kure ukwishimira umuntu. Bantu b'Imana, ntabwo dukwiye kwishimira abantu umwanya umwe yo kubera umuntu w'ukuri, ariko uwundi mwanya akaguhinduka. Mugabo wishimiye umukama niwe aguha n'abantu bakamaro. Ukwiye gusenga Imana ikaguha abantu bakamaro baza mu buzima bwawe, atari abantu benshi baraza nk'abagenzi ngo nimfapfe ngo n'abagenzi, ariko ahubwo baje no kugutobangira ibyawe, iby'ubuzima bwawe. Rero guhungira ku mukama nibwo bwenge, nicyo kiza. 9 akavuga ngo uguhungira ku mukama biruta kure ukwishimira abatware. Ngo guhungira ku mukama ngo biruta kure kwishimira abatware. Abatware bo mu iyisi beshi n'injyajya, beshi n'abahemuka, abatware hariho bake bari kurushi beza bakorera Imana by'ukuri, n'abandi beshi Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Nkiri ngaha abantu b'Imana, ndabise umugenzi yandungikiye akavideo. Umugore ari muri Omani w'umurundikazi. Yemwe nibifoto nanje no bibereka ibikaratasi bya divorce. Ndarabi iyo video. Umugore ari muri Omani ari karatakamba, tibarundi bene wacu nimumfashe, iyo dibure shika kwa Sebarundi, shika kwa president. Ati ndagowe ndarushe, njewe navuye muhira numvikanye n'umugabo, naje muri Omani canke Saudiya, ndumva yavuze muri Omani gukorera amafaranga. Ati yewe, ati twararonderanye, nararondeye ibintu, naragendeje ukuntu. Ati none umugabo yarafashe aragira divorce ntari, hanyuma ararongora ku mugaragaro, kandi abatware baramushigikira, kandi abatware bazi ko nkihari. Ati none yararongoye. Iyo bantu b'Imana ibaze n'ukuri kw'Imana, Imana imbabarire ko shize mu kuri ko, ariko nukuri
ibaze mu by'ukuri kubona umuntu agenda akavuga ngo umugore wiwe yarapfuye, nimba yavuze ngo yarapfuye ntumbaze mugabo niba ari kumuha divorce atemeje ko umugore wiwe yapfuye, urupangu rw'uwo mugore agaca azaniramwo umugore mushasha, ibaze kandi wosanga uwo mugore uwo mukobwa azi neza ko uwo mugore akiriho kandi azi neza ko ibyo agiye kubaramamo ari iby'uwo mukobwa wundi, ngo barapfunze impeta barabasezeranije muri komine. Aho rero umenga ngo bariko baritegura no kuja mu mashengero, sinzi hariho amashengero y'uburomborombo murabona uko yagwiriye agerageza kubikavaringa, ariko murazi ko katolika yoyo iryo ko sitorikora. Bantu b'Imana camumbwira rero iyi zaburi iti ntitukishimira abatware, ntitukishimira abantu. Uyo mugore ariko aravuga yavuze ati nukuri yarahamagaye abatware arababwira ati nukuri nimumfashe musohora uwo mugore amvire mu rupanga amvire mu nzu, ndahari urupangu n'urw'abana banje na jewe nyimba umugabo yabo nibabure bavemo bagenda ahandi mugabo je ndiho yo nabyumvirije numva ndazegeye numva ndumiwe. N'ibikaratasi yewe basinyiraniye ko canke se yuko ngo amadivorce yabaye canke se n'amakaratasi uwo mugore bari bararaganye ko n'umugabo bwa mbere. Murumva rero bana b'Imana ko ubugome mwisari bwishi buri ku mpande nyinshi biri Imana dutabare cyane. Ubujyajya ibaze umugabo ko barafitaniye abana, sinumvise ko aba yavuze igitigiri cy'abana bafitaniye abana, yavuga ati ni mu basore basi nambire mu nzu abana banje bayigumemo. Birashoboka ko bafise n'abana bakuze. Ca wibaza umugore vrema avuye mu Burundi yuriye indege aragiye muri Oman canke za Saudiya agiye gutunuka y'umugongo, yo uza abantu bakora hariya mu Barabo amagorwa babonerayo canke ingorane bagirirayo kweri, bajya nabi ibyo basigaje basebira canke ibyakorokeye hasi, barakubitwa bamwe baricwa bakabaturira bakabica. Ariko uri umugabo uzi ko umugore byakunaniye wowe kuza kurondera, wowe mugabo ukaza urajya utwa umugore akurungikiye, aho kubatsemwo ho wogize iterambere ati umugore niyataha umukandi umugongo mwicare muryoherwe mu byo yarondeye masikini ya Mungu. Uri umugabo ugaca ubizanira mu wundi mukobwa, yo ndababwiza ukuri Yezu n'umucamanza mwiza. Ego Imana iravuga ati ibyaha by'umuntu naho byo babyaratukuye tukutuku, ati nta cyaha kitababarirwa Imana izo tubabarira. Ariko inshuti zanje nukuzaturaba neza ntidukora ibyaha bishishe twizera ko tuzobibabarirwa, kuko umwanya wo kwiyumvira ko uzobibabarirwa hari igihe uzopfa utarabibabarirwa ucuja jehanamu. Mana dutabare gatwihute. Ngo uguhungira ku mukama biruta kure ukwishimira abatware. Twayiko turavuga icyo cy'abatware mugabo ijambo ry'umwizero yaba nuwo mu mama ntawe nzi nabyumvise uko, yaba nuwo mu mama yaba uruhijwe wese nawe hungira ku mugama, ntuhungire kwa Zipora canke kwa bande nabande ngo ni ibindi wabonye. Oya, hungira ku mukama, umukama ni waguproteja neza cuti yanje. 10 amakungu yose yari yanzigirije, ariko kubw'izina ry'umukama narayayogeje. Amakungu ni Israyeli ivuga ukuntu yagiye amakungu yihemukira, mugabo ngo kubera umukama akanesha y'amakungu twoca tuja mu izaburi za Dawudi za Salomo. Rero nubwo batavuga ngo ni izaburi ya Dawudi, oya, ariko turazi ngene bya Dawudi byagiye biragenda canke turazi by'Abanyisirayeli ingene byagiye biragenda. 11 yaranzigirije anca ijya nino, ngo yaramuzigirije
aca ijya nino uwo muntu ariko arabitubwira ariko hasasa ni Israyeli ariko kubw'izina ry'umukama narayogeje ngo kubw'izina ry'umukama yarayogeje ayo makungu yarayogeje abo basi baguma bamutera bamuhemukira 12 yaramundaye ko nk'inzuki ngo amakungu yamundaye ko nk'inzuki ariko yazimye nk'umuriro w'utuyabara kubw'izina ry'umukama narabayogeje amakungu yaramuhundaye ko hanyuma ngo ariko ngo ukuboko k'umukama aragwana iyo ntambara abasi arabayogeza ngo bamera ngo nka kujya k'umunyota harige iyo ucanye udukwi tw'udukaritusi cyangwa utuyabara imibebe utuntu tudafashe tutabika amakara tutabika umunyota utosanga ikara akayaga gakubise n'akanyota kose kaguruka ntubone ko wigeze uhacana rero ngo niko yagize ayo makungu 13 yaransunaguye ngo ntembe ngo yaramusunaguye ngo atembe ariko umukama yaramfashije ariko ngo umukama yaramufashije nyene hasasa turaraba ibyagiye biba ku banyisirayeli muri Egiputa turaraba ibyagiye biba ku banyisirayeli baramaze kugera muri Kanaani turaraba ibyagiye biba ku banyisirayeli na Bukondonozora abanyazi byo mu rusengero byose akanyaga ba Meshake na ba Abdenego babo bakanga no n'ibindi byinshi tubona muri Bibiliya rero hanyuma twoca tunibaza murabona Israyeli nta myaka myinshi iramara ijya Israyeli yagiyeho igihe ariko aratwara Trump none murabona n'ibindi biguma biba ubu n'ubu rero urabona ko Trump ari waguma agerageza kugira arabe ko ibya Israyeli byogenda neza bakumvikana n'ibindi bihugu rero nyimba Israyeli koko iri mu kiganza cy'Imana mugabo nabajya abandi bari mu kiganza cy'Imana nabo nyene baremewe n'Imana n'Imana yarabwiye Hagari iti umwana wawe nawe nzomugira ihanga rikomeye nawe bizogenda gutya na gutya azofata kwanza tuzohasoma kugira tuguzurize iyi zaburi nikwagi kubera iyi zaburi ifise umurongo 29 hanyuma tuzoja dukurikirana turabe bijya byo muri Israyeli okay 14 ari uko kanyuma dusha tubanza tugapfungira ko karavuga ngo umukama niwe bukomezi bwanje niwe ruririmbo rwanje niwe rukiza rwanje aleluya amen bana b'Imana umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.